duhaguruke twese duhagurukira aho turi dusenga Imana. Turakwiteze Yesu, zagere twuzuze mwe muyewe, nta kindi duhaza. Dushira ibiganza byacu hejuru, duce dusaba hano Pastori Yozefu ashike hano asenga Imana, na Pastori Andre Yabuhwebiri ari babiri bace basengera ishengero, basengere n'ibikorwa byose tuza gukora n'ijambo ry'Imana, n'abaririmbyi baza kuririmbira Imana. Kaze cyane musenga Imana. Mungu Baba yetu uliye katika mbingu za uzima, kanisa lote mzima linakuwa wima mbele ya macho yako Mungu. Yani tunasimama sababu wewe ni mfalme wetu, wewe ni Mungu wetu. Tunapandisha bendera mbele ya macho yako kwamba Mungu tunakuheshimu. Asubuhi ya leo tunakuheshimu Mungu, maana ni wewe umetuweza kutuamsha, si kwa kutaka kwetu tusimame mbele yako asubuhi ya leo, lakini tumepitia mambo mengi usiku wa leo, lakini neema ya Golgotha imeweza kuamsha kila mmoja wetu kuwa wima tena mbele ya macho yako. Tunahitaji tukutane asubuhi ya leo, kila roho ifunguke mbele ya macho yako kwa kazi ya asubuhi ya leo. Neema ya Golgotha tunaitaka asubuhi ya leo Mungu wetu. Asante Baba Mungu wetu uliye mbinguni, uliyetuumba kwa mfano wako, kwa sura yako lituumba. Asante Bwana, ukatukopesha pumzi yako ya uhai ukatia ndani yetu, ili tuitwe wana wako, na ndivyo tulivyo wana wako Mungu. Asante Yesu Kristo, umeona mikono yetu ya mahitaji, tumenyosha mbele ya macho yako. Kila mmoja wetu anahitaji lake la kipekee, anahitaji kwamba mtendee. Wale walio wapangaji wape nyumba, wale ambao hawajiwezi uwajalie neema, mkono wako wa baraka Mungu uwe pamoja na asubuhi ya leo. Bariki nyimbo za waimbaji wetu ambao waliokuja kuimba na wale ambao ngali wataimba. Hizo nyimbo zileta utukufu, mioyo yetu iburudike, tusikie uwepo wa mbingu kama uko pamoja nasi. Utaacha mbingu kuwa wazi asubuhi ya leo hapa Kinama, tuone mkono wako, tuone utukufu wako, tuone matendo ambao utakayotenda ndani ya watoto wako. Tunakwenda kufunga mamlaka ya kuzimu, pepo za kuzimu, mikuri, majini, vindega, vyote kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tunafunga kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mamlaka ya kuzimu isiinuke hapa asubuhi ya leo, lakini tunafunga mamlaka ya kuzimu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Tunafunga mamlaka ya kuzimu na uwepo wa mbingu tawala asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba hivyo. Amen. Data wa twese wo mwijuru, mwongere mwiza, wewe wisakaye ubwiza, ubasha n'ubushobozi, wisakaye icubahiro cyose, uri umwami w'abami, niwe uganza abaganza, niwe uri hejuru y'amajuru yose, niwe watugiriye ubuntu umwami Imana. Muri kino gitondo waturongoye muri uyu munsi mwiza, udushikana kuri uyu musozi wawe, aho wazize ishengero ryawe, ngo abantu bawe wakoye amaraso y'igiciro baze kurya no kunywa ku mazimana avuye iwawe mwijuru. Turagushimiye mwami ngene batugejeje hano amahoro, turagushimiye n'ibyo umaze kutugaburira mwami. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. None muri kano kanya n'ubu turagomba kurya, turagomba kunywa ku mazimana avuye iwawe mwijuru. Tuzize mu biganza vyawe,
umukozi wawe uwatumanya amajambo yawe nihagarara imbere y'ubwoko bwawe niyasama nawe umuvugishe, hanyuma mpwemu wawe adusobanurire amajambo yawe, turye tunywe tugushime kuko uri umwami w'amahoro. Abaje barwaye baze gutaha bakize, abaje bafise ibibazo uyu munsi bijurwe, abari kure yawe uyu munsi bakugarukeko, uyu munsi mwami batura ibyaha byabo bakugarukeko kuko uri umwami w'amahoro. Ugira uze gutwara umugeni wawe, uragomba yuko umugeni wawe uzosanga yiteguye. None abantu bawe bose mwami bagiriye neza, ivyari bibaboshe muri iyi minsi byose bicagagurwe mu izina rya Yesu. Ubasha bwawe butembere muri rino shengero, ubasha bwawe bukora ku muntu wese ahinduke abicare mwegisha. Abantu bawe ubuzuze mpwemu wawe yera kugira ngo bamenye ivyo ugomba n'ivyo bagukorera, bagukorera banezerewe, bagukorera bavize inkomezi, bagukorera mwami bivuye inyuma, kuko uzabahemba ingero itagabanije mu bwami bwawe. Turaguhaye rero kaze kugira ngo uvuge mu izina rya Yesu. Ibitari ibyawe navyo turavyimuje, impwemu mbi abadayimoni baje gusamaza ishengero ryawe turazirukanye mu izina rya Yesu. Zibe kure y'abera bawe, ariko ubwiza bwawe bushishikare kudutwikira, tuze kuva hano tugushima kandi tugushira hejuru. Turagushimiye kuvyumvise kandi wemeye kubidukorera, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisavye, amen. Ubu naho turahaye kaze mwarimu Pierre Ciza ngo atubwire ijambo ry'Imana ridufasha ritegura imitima yacu kugira ngo tubandanye kuza kumva indirimbo z'Imana no gukorera Imana. Kaze cyane. Shetani amepata haya, Shetani amepata. Yesu nashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Reka turirimbe igice cya mbere n'icya kane cy'indirimbo y'ijana 57 mu Giswahili. Haizuru kwangu huku chini, utajiri au masikini, ila Bwana Yesu awe nami, nitatunzwa naye siku zote. Haizuru kama sitapata utukufu na heshima huku, nikifanywa kama takataka, yanipasa kupendeza Bwana. Icya gatandatu. Haizuru kama tukiona sisi si wakubwa huku chini, tuwe watumishi wake wema, na tutaingia kwake Bwana. Haizuru kama twasafiri katika zoruba ya bahari, kwani Yesu ni nahodha wetu, atatufikisha bandarini.
Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi araririmba ngo ntacyo bitwaye kuba ngaha mu isi, byaba ibibazo yaba amakuba, ibyo ntacyo bitwaye. Aravuga mu gice cya 4, ntacyo bitwaye ngo naho nogigwa nk'umwavu, hata kama nitafanywa kama takataka, naho nogigwa nk'umwavu nka buri cyubahiro cyaha mu isi, ariko gusa ngo ikimbereye nuko nezera umwami wanje. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Reka dusome amajambo y'Imana. Dusome amajambo y'Imana adufasha kugira ngo tuze gukorera Imana twumva tuyihimbaye n'imitima yacu yihimbaye. Dusome hariya mu gitabo icete Paulo yandikiye Abanyefeso, icete Paulo yandikiye Abanyefeso, igice ni cya 4 umurongo wa 14. Kubatanzi ku mazina nk'abandi mwene so mwarimu Ciza Pierre nkuko umurongozi yabivuze. Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Ndasubiramo uno murongo, kugira ngo dushire ubwana, ntituzungazungishwe n'imipfunda, ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Amen. Dusome hariya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ni cya 5 umurongo wa 17. 5 ku murongo w'7 haravuga ngo Yesu arababwira ati data arakora kugeza n'ubu, nanje ndagira gute? Ndakora. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. N'aya majambo y'Imana tugira tuvugane ko muri aka gatondo, ijambo ry'Imana rivuga ngo dukorere Imana uko umuhamagaro wacu ungana. Dukorere Imana nkuko umuhamagaro wacu ugira gute? Ungana. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Yesu aravuga ngo data arakora. Data arakora na bugingo n'ubu, ngo kandi nanje ndakora. Aya n'amajambo Yesu yishuye ahejeje gukiza ikimuga cyari kimugariye ku irembo ry'intama ku kidengeri bita Bethsaida. Ahashitse asangaho ikimuga, arakibaza ati mbega wewe ni biki ushaka ko ndakugirira iki? Naco kiramubwira ati jewe maze iminsi ngaha, kandi iyo amazi azikurutse sindonka umuntu anterera nanje mu mazi kugira ngo ngire gute? Ndonke gukira. Abandi baca banyaruka bakajayo, bakantanga kujayo, bagaca bagira gute? Bagakira. Yesu aramubaza ati none ugomba ko ndagukorera iki? Aramubwira ati jewe nshaka kugira gute? Nshaka gukira. Yesu aramubwira ati korera ikirago cyawe wigire kuko ugize gute? Uratabawe. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Uyu munsi uratabawe n'Imana. Aramubwira ati korera ikirago cyawe, wikorera ikirago cyawe ugende kuko utabawe. Amaze kucikorera aragenda ahura n'Abayuda, baramubaza ati wewe ibyo ni biki? Ni kubera iki wo kwikorera ikirago ku munsi w'iki? W'isabato. Arababwira ati jewe oya, jewe umuntu yankijije, umuntu yankijije niwe yambwiye ngire gute? Nikorera ikirago canje. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Aba Yesu akijije, aba Yesu akijije abashira mu bikorwa. Aba Yesu atuye imitwaro abarungika mu bikorwa. Aba Yesu yakuye ku ivyaha abarungika ngo baje kugira gute? Kumukorera.
ikorera ikirago cyawe ugire gute bigiye. Maze abayuda baragenda baja kumubaza Yesu, arababwira ati none ibitangaje biri hehe? Ati data arakora na bugingo n'ubu, kandi na jewe ndagira gute ndakora. Ariko Yesu ahindukiye asanze wa muntu ari mu ishengero, aramubwira ati rero ntuzusubire kugira gute, ntuzusubire gukora icyaha, ntuzusubire kugira gute, ntuzusubire gukora icyaha. Abantu bafise ibyaha ntibashobora gukorera Imana. Umuntu ari mu intege nke z'umubiri ntashobora gukorera Imana. Umuntu ari mu ibyaha byiwe, uwo muntu ntashobora gukorera Imana. Yesu adufashe cyane dukorera Imana nk'uko bikwiriye umuhamagaro wacu. Paulo yandikira abanyefeso, yandikiye iri shengero ryo muri Efeso, arababwira ngo ku y'umurongo wa 14 twasomye ngo kugira ngo dushire ubwana ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza. Iri shengero ryo muri Efeso ryari shengero ryari ahantu mu gisagara kinini, cyari gisagara kigira 4 mu bisagara byari bigize ingoma y'Abaroma. Igisagara cya mbere cyari Roma, icya kabiri hari muri Alexandria muri Egypte, icya gatatu hari muri Efeso, icya kane hari Pergamo hamwe na Antiokia, cyari mu bisagara binini. Arababwira igisagara cyaho cyakira ubutumwa bwiza, kimaze kwakira ubutumwa bwiza havuka ishengero. Ariko kandi muri ico gisagara hariyo ugusenga ibigirwamana, hariho ikigirwamana cyari gikomeye cyane, ikigirwamana bitwa Diane, mu Kigiriki bacitwa Artemo. Ico cyari ikigirwamana cyo guhiga hamwe no gusenga amasi. C'était la déesse de la chasse et de la lune. Cyari ikigirwamana cyo guhiga n'ikigirwamana cyo gusenga amasi, inyenyeri, izuba, ibyo byose tubona mu kirere. Abanyefeso rero bari abantu bakunda kumva no gutahura. Maze mu ngoro y'icyo kigirwamana cyari gifise ingoro nk'uko mubona twubatse, cyari gifise abaherezi bashika ku 400, abagore n'abagabo bagira iminsi mikuru yo gusenga aho hantu. Uko basenga, ibirori byabo bya mbere byatangurwa n'ubusambanyi. Abantu baje gusenga bakora icyo bita adultère. Icya kabiri cyakorwa mu ivyo birori byabo byo gusenga, bakora icyo bita magie, amangetengete nibyo bakora. Hanyuma bagakora n'ibindi bintu bibi gose, kuko yari imana yo guhiga. Barayitangira n'ibimazi by'abana bakiri bato, bakaza kuko ubwami bwari bubishigikiye, bakaza bagatora umwana wawe bakamubwira ati uyu mwana wawe yabonetse ku inyenyeri nziza, tugiye kumutangira imana kazi yacu kandi ntuharira. Bagatwara abana bakapfira. Rero iri shengero rya Efeso riboneka ko rifise urukundo rwinshi, riboneka ko ari shengero ryavutse neza. Ariko hamaze kuza iki kigirwamana no gusenga ikigirwamana, abantu benshi batangura kugira gute gusubira inyuma. Abakristo batangura guhigwa n'abandi basenga cya kigirwamana. Bamwe baratinya, mbere haboneka n'abami baza kugeseza abakristo. Bamwe batangura gutinya basubira inyuma, batinya basubira inyuma. Nugize ngo uricaja guhanura ati yewe ngwino ugaruke dukorera Imana, aca kubwira ati jewe wapi, jewe sindosubira. Kubera iki? Kubera gutinya. Paulo arabandikira muri kicete, arabandikira. Urabona gitangura ko yatanguye kubereka ubumwe n'ubushobozi bwa Yesu Kristo. Arabereka ko ishengero ari umubiri wa Yesu Kristo. Arababwira ati Kristo nawe ni iki? Numutwe w'iryo shengero. Hanyuma arababwira kandi ati shengero rya Kristo, twebwe abamenye Kristo turi ingoro yande ya Kristo,
Kristo nawe niryo buye rikomeza iki imfuruka. Arababwira ati twebwe ishengero turi umugeni wande wa Kristo, kubera ko Kristo yaradukoye igorogota adukwa kubw'amaraso yiwe. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Arongera arababwira ibintu bishika kundwi, ababwira ibintu ndwi biface bwa bumwe bw'abakristo. Arababwira mujya murongo wa 4 igice cya 4 umurongo wa 4 n'umurongo wa 5, arababwira ngo twebwe ubumwe bwacu muri Kristo nidutane nimuvaneko. Ubumwe bwacu muri Kristo bugizwe n'umubiri umwe, ariryo shengero Eglise universelle, ishengero ryo mu mitima, apana ishengero tubona ngaha. Ati umubiri hariho umubiri umwe. Arababwira ati hariho mpwemu yera umwe, kandi uwo mpwemu yera niwe aboshe ishengero n'umugozi w'iki w'urukundo. Yesu ahabwa icubahiro. Arongera arababwira dufise icizigiro kimwe. Arababwira umwami wacu twebwe dufise ni Yesu Kristo numwe. Arababwira ukwizera kwacu ni kumwe, ukubatizwa ni kumwe, Imana imwe niyo data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari hose. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Abantu batangura kugira gute gusa nabumva amajambo y'iki y'Imana. Haje yabandanije avuga, arababwira terega batugwana ntabwo ari abinyama niki n'amaraso, ni mwe mumbiza ahantu wo n'abakuru b'abaganza. Yesu adufashe cyane. Ati kubw'ibyo mwambare ibigwanishwa, mwambare ibigwanishwa. Aravuga ibigwanisha indwi abitanze mu migwi ibiri. Ari ibigwanishwa ibyo twita ama arme defensive. Ibigwanisha byo kugira gute? Byo kugira gute? Arme, duhere kuri arme offensive. Ibigwanisha byo kugira gute? Byo gutera, byo kugaba iki ibitero. Haja mu gice cya 6 umurongo wa 17 aravuga inkota, ijambo ry'iki ry'Imana. Umukristo akwiye kugira ijambo ry'Imana muri we. Umukristo akaba afise ijambo muri we. Udafise ijambo nta kabuza abadayimoni bazoguhangara. Nico gituma Yesu ariko arageragezwa na Satani. Yamubwiye ati nukagerageza iki? Nukagerageza uhora Imana yawe, kubera ko yarafise ijambo muri we. Yesu ahabwa icubahiro. Muri ibi bigwanishwa byo gutera ni bigwanishwa bibiri, kandi umukristo ategezwa kuba bifise. Icya mbere n'umupanga ariyo nkota. Icya kabiri Paulo yabigishije ababwira ibigwanishwa bikuru, arme lourde, ibigwanishwa za muzinga. Bijya bigwanishwa bimwe bisohoka mu nkambi ari ku rugamba rwagize gute? Rwashushe. Arababwira amasengesho y'umukristo ni kigwanishwa gihambaye cyane. Usomye haja ku murongo wa 18 alisema sala pamoja na maombi, ukwisonzesha hamwe no kugira gute no gusenga. Iki ni kigwanishwa, ibigwanishwa umukristo akoresha mu gutera intambara, mu gutera kugira ngo Satani abone yuko umukristo arimo Imana. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Yitegereje umusirikare w'umuroma, araraba umusirikare w'umuroma ukuntu aba yambaye. Abona umusirikare w'umuroma afise kaske, siyo mu Kirundi banditse ngo ni inkofero. Yaba yambaye kaske, aba yambaye antibare ngaha, aba yambaye sentire, aba yambaye ibirato, akaba yambaye agaba afise n'inkinzo mu kuboko. Arababwira ati rero mwitwaze inkofero ariko kugira gute? Ariko gakiza, kandi mwambare antibare, sinzi ko ndayivuga. Inkinzo ni ngaho, icuma gikingira iki? Ariko ukugororoka. Ati mwambare sentire, umukaba, ariko ukuri. Umukristo akwiriye kuba imvuga kuri. Umukristo atagira ukuri arahajije mu bigwanishwa by'iki umukristo. Ibirato ni ubutumwa bwiza, tugende tuvuga ubutumwa bwiza, amahanga yose tuyahindure ubwami bwande bwa Kristo. Aca aravuga rero ku nkinzo ariko kwizera. Nico gituma ngaha arababwiye ngo
kugira ngo dushire ubwana. Iki cigwa canje ni kirekire ariko gifise ibice bine, turaza kuvuga igice kimwe cyonyine gusa, bidukundiye tuvuge bibiri ariko tuvuga igice kimwe. Arababwira ngo dushire ubwana, nuko muri uyu murongo uvuga ni bice bine, ngira ndababwire. Igice cya mbere tuza kwiga kivuga ngo kugira ngo dushire ubwana, abakristo tuve mu bwana, hanyuma ntituzungazungishwe n'imipfunda. Ico ni gice cya kabiri, ngo tujanwe ijya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu. Hanyuma igice cya kane n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kugira gute, bwo kutuzimiza. Haleluya. Iyo umuntu akiri umwana aba afise ibimuranga. Umwana uramutuma akanga kugira gute, kugenda. Umwana umubwiye ati kora iki, usanga yakoze ico wagize gute, ico utamubwiye. Umwana nashobora gufungura, ujya mwana wawe w'umubebe ushobora gufata ngo umuhereze inyama y'amagufa ngo agire gute, ayihekenye, wayimuhereze. Ariko ufata amata ugashira muri bibero ugacugira gute, kamuhereza. Uyo ni umwana kubera ko ntarakura. Pawulo arababwira ngo dushire ubwana, dushire kugira ngo dushire iki, ubwana. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Turi kumwe kugira ngo dushire iki. Mwarimu Placide dusomere Abikorino ba mbere 3:2. Cete ca mbere Paulo yandika ishengero ry'Ikorinto, gice ca 3 ku murongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri. Nabaramije amata. Ati nabaramije amata. Sinabagaburiye ibyo kurya bigumye. Nago nabagaburiye ibyo kurya bigumye. Kuko mutari bwabishobore. Kubera ko mwari mukiri bato, ni mwari bwagire gute, ni mwari bwabishobore. Kandi nanone ariko nubu ntimurabishobora. Kuko mukiganzwa n'ivy'akameremere kanyu. Kubera ko mukiganzwa n'ivy'akameremere kanyu. Ko muri mwebwe hari ishari, harimo ishari ugutongana, ntimuganzwa navyo. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Soma Abaheburayo 5:11 gushike ku 14. Cete candikiwe Abaheburayo gice ca 5 duhere kuri murongo wa 11 wa 11. Ego shikane ku 14. Tumufise ko byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanura, kuko mwabaye ibitumva naho mwari mugeze kuba abigisha. Kuko mumaze igihe kirekire mwiga, mukwiye kongera kwigishwa namwe nyene ivya mbere vy'itanguriro ry'ivyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata, sukugaburirwa ivyo kurya bigumye. Nuko utunzwe n'amata abataramenya ijambo ryo kugororoka, kuko aba ari uruhinja. Ariko ivyo kurya bigumye n'ivy'abakuze bafise ubwenge, maze kubwo kwama babukoresha bumogorera gutandukanya ikibi n'iciza. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Arabandikiye Paulo ababwira ngo cyagiye nazi wanyu narabandikiye, ariko narababwiye ndababwira nk'abana, nk'abakiri bato. Nabaramije amata. Twavuze yuko umwana ari wagira gute, ariko mwari mukwiye kujya nibigize gute, nibigumye, kugira ngo hajya mu Baheburayo ati abana nyavuga ngo ati kubera ko ibyo kujya bigumye nibyo bizana umukristo kukugira gute, kukugororoka. Hanyuma amaze kugororoka bikamuha gutandukanya ikibi n'iki
ni ciza. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Hari umuntu usanga ari mu ishengero ugasanga muri we ari cameze nka wa wundi aheruka kugira gute kubatizwa, ariko iyo umuntu yakiriye agakiza, icyo Yesu atugomba ko agomba yuko dukura, tugakura mu buryo bw'imwemu, kuko iyo dukuze ngo nibyo bituzanira kugira gute kugororoka. Hanyuma tumaze kugororoka tuca tumenya gutandukanya ikibi n'iki n'iciza. Dusomye hariya mu gitabo cyo kuvayo 17:8-13 turabona amakuru y'Abisirayeli. Abisirayeli bari mu kiyaya, bariko baragenda, bari mu gendo ruja i Kanani. Bashitse ahantu baruhutse, abamareki baza kugira gute, baza kubatera. Abamareki baje kubatera, barabwira Mose ati Mose, rega abamareki bamaze kugira gute, baduteye. Mose arababwira ati nimutinye, haguruka tugire gute, dutonde urugamba. Arabwira Yoshua wari umusirikare mukuru generale, tegura ingabo ufate ugende hariya mu kiyaya uje guhura n'abamareki, nanje na Aroni n'abandi tuduge hariya ku musozi. Hanyuma nza ndafata ya nkoni yanje ndayirabisha mu kiyaya muriko mugira gute mugwanira, kandi ndazi kuhoraho aza kubagabura mu maboko yacu. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Abantu bafite ivyizigiro bakuze mu mwemu nibo batonda urugamba. Umwana ntushobora kumushira ku rugamba. Umwana abonye ibikorwa mu ishengero bije akabona biraje acatagura kugira gute gusubira inyuma. Ariko umuntu akuze iyo haje ikintu cyangwa akabona ingorane imusugereje cyangwa mu buzima akabona iyindi obstacle iri imbere yiwe, agira gute arafonsa, kubera ko afise bya bigwanishwa byo kugira gute byo kurasa. Yesu ahabwa icubahiro. Mose araduga, Abisirayeli baja mu kiyaya, baragwana. Abisirayeli batangura kuneshwa. Mose arushe, amaboko yiwe atanguye kuruha, atagishoboye kuduza ya nkoni, Abisirayeli bagaca bagira gute, bagaca bakubitwa. Yesu adufashe cyane. Aroni na Huri baca baravyitegereza, bararaba ati ibi bintu ni biki. Baca bazana ibuye bashira ngaho, baramubwira atewe Mose ni wicare. Mose aricara. Amaze kwicara barafata, umwe afata ukuboko, uwundi afata ukuboko. Mose ya nkoni iguma hejuru. Yoshua nawe ahari hariya atonze urugamba, atangura kunigagura abamareki bose, aragira gute arabageseza. Imana irakeneye abantu bakuze mu gikorwa cyayo. Imana irakeneye abantu bibwiriza mu gikorwa cyayo, kubera ko data yaraduhaye igikorwa cyo gukora. Data yaduhaye gukora. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo data arakora na bugingo n'ubu, na Yesu nawe aragira gute arakora. Data ntiyaduhamagaye ngo tubiki ibinebwe. Yaba so akubyara, yaba so yakubyaje ubutumwa, yaba data wo mu ijuru aguhaye igikorwa, ahimbagwa nuko umwana yagize gute yagikoze. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Icerekana ko uri umwana ukuze nuko igikorwa data yaguhaye ugira gute ugikora. Sibyo gahe? Mu kinama hari abantu bakuze kandi bakomeye mu mpemu. Sibyo gahe? Nta kizotunanira naryo bibuye ryo waringana uku. Abantu bashize ingufu hamwe baragira gute barariterura. Hari akantu akabuye gatoya ko kugira gute ko gutembagaza. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Mana nutwongera inkomezi, kandi uramutse utabikoze, imirimo yawe yogawa. Yesu imirimo yawe yogawa.
umviriza, hariyo abantu bameze nk'abadayimoni. Abadayimoni iyo umukristo ariko aragenda abanyamujija nino baguma baraba ngo ananigwe kugira ngo bagire gute bacakire. Kandi umaze kunanigwa ntuzosubira kwitwa kinama ya mbere, kinama nkuru. Uzoca ubazosigara bakubona nk'umuntu ugize gute usanzwe. Undi yavuze ngo urugo rutukwa abande abagabo. Abagabo muri hano, abagore turi hano, abana turi hano, duhaguruke dukorere iki? Imana yacu. Muri Kristo nta mugabo, muri Kristo ntaki, twese turi ba, duhaguruke dukorere Imana yacu. Urugo rutukwa abande abagabo. Nitwakorera Imana, nivyo Paulo ariko aravuga ngo ariko dushire iki? Ubwana. Dushire iki? Ubwana. Nituzungazungishwa n'imiyaga yose. Urabona ufashe igipurizo ukagishira hajya, igipurizo ugishize hajya, umuyaga uje kigenda uku, uje kandi kikagira gute kagenda uku. Ariko twebwe niturabana, nituzungazungishwa n'imiyaga yose n'inyigisho z'abana b'abantu n'amangetengete yabo ashaka kudukura mu bikorwa by'Imana. Yesu ahabwe icubahiro cyane. Twikureko agakengegwe k'abadayimoni. Ana ari mu rugo, ari umugore mukuru. Penina aronka umwana, Ana ataragira gute atararonka umwana. Ana arabwira Imana ati none gahemwe Mana, none je ndabigenze gute? Ana yarakuze mu mwemu, aravuga ati Mana, jewe sinshobora kwemera agakengegwe kuyu Penina, nikibaho jewe ndi umuntu akuze, sinshobora kwemera agakengegwe kande ka Penina. Agenda aravumbagara imbere y'Imana. Twavuganye ko ikigwanisho gikomeye cyane ari amasengesho. Aravundagara imbere y'Imana kugeraho umuhereza muraba akamwitegeza akavuga ati uyu mutame canganyikiwa kabisa. Ariko yarazi isezerano giwe niki? Ni Imana. Aheze iminsi mite, Ana indiragira gute? Irasukuma. Dabereke. Ariko aragenda, ariko ararengana, Penina ari hajya, akaja mwereka Penina, unaniona? Haleluya. Uko niko abadayimoni baturaba iyo duhagaze neza mu Mana. Iyo dukomeye mu Mana, abadayimoni bararaba bagatinya, bakavuga ati wa muntu nuku, bya bikorwa narinzi ko atazobishobora, narinzi ko nzoca namufata, none ibikorwa by'Imana yagize gute? Yabishoboye. Abumvise amajambo y'Imana, Yesu abahezagire cyane. Kaze wewe wumva ko ugomba ko dusenga, wumva ko hari watakaje. Navuze ko iki kigwa gifise ibice 4. Igice cya mbere ni iki duhejeje, ariko kubera ko abaririmbyi uno munsi ari uwiwanyu, kaze dusenga Imana. Wewe wumva ko ugomba ko dusenga, Yesu aravuga ngo data arakora, kandi ibikorwa byose dukora ngaha mu isi ntabwo ari iby'ubusa. Paulo arandika avuga ngo impera yacu tuzoyihabwa hehe? Mu ijuru. Imirimo ukorera mu isi yose ndikwemo yaba myiza nizo kanguka mwana w'umuntu, wiyumvira iryo banga Imana izo kugeraho. Mbega ufise imirimo myinshi, iryo ni ibanga ry'Imana. Imirimo yandikwe mu gitabo yaba myiza, nizo
imirimo yandikwa mu yaba myiza cyangwa mibi myiza. Ngwino mwene data, Yesu araguhamagara, arifuza ko uba umuntu ukuze. Ngwino mwene data kugira ngo dusenge Imana hamwe. Hamwe n'ivyo reka dusabe umubwiriza ashike hano asengere aba bene data baciye bugufi imbere y'Imana kugira ngo Imana ibagirire imbabazi. Twese haleluya, wisakaye ubwiza bwawe. None rero aba bantu bawe bari hano bamaze kumva ijambo ryawe, baraje hano imbere yawe ngo bagirire imbabazi Imana. Baraje ku musaraba wa Kristo, ubagirire ibyo, ubagirire ikigongwe. Amaraso yawe abeze batungane. Mana yo mwijuru, ubahereze ibigwanishwa, ubahereze ibigwanishwa. Haleluya, ubahereze ibigwanishwa byo mu kuryo no mu kubafu. Ubahereze ibigwanishwa by'uburyo bwose bishobora kwimura wa murwanizi n'abamarayika biwe, bishobora kwimura wa murwanizi Satani. Mwami Yesu, none rero bagirire imbabazi. Amaraso yawe yeza abeze, abakure ku ibyo bagabitanije byose. Haleluya, ubagirire neza nyakubahwa, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe. Nuko turabigushimiye tuzi kubababariye, tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Kadusabe umuntu yumva akeneye gukura mu buryo bw'impwemu avyaguruke kugira ngo umurongozi w'ishengero amusengere, kuko twumvise ijambo Paulo yandikiye abigaratiya ababwira ngo samuragwa iyo akiri umwana nashobora kugira gute guhabwa ivy'ubwami. Ariko abantu bifuza gukura, abantu bakeneye inkomezi za mpwemu yera, hari igihe wumva ushaka gukorera Imana ariko kubera ko za ngingo z'ikibi zikiri muri wewe zikakubuza gukorera Imana. Urakoze mwene data, dusabe umurongozi wacu agihagaza hanye n'abasengere kugira ngo mpwemu yera bambike inkomezi zo gukorera Imana. Mwizina rya Yesu Kristo umunyanazareti, turasengeye bantu bawe bahagaze imbere yawe Mana. Turabasengeye ubahereze inkomezi, ubahereze inkomezi, inkomezi za mpwemu yera zibabashisha gukora. Haleluya, ubakuze mwizina rya Yesu, ubakuze bakura mwizina rya Yesu. Ubahereze inkomezi bakura mwizina rya Yesu. Ubahereze mpwemu yera, mpwemu yera bakuze, mpwemu yera bashobotse, mpwemu yera bashobotse, mpwemu yera bashobotse, mpwemu yera bashobotse. Mana urakoze, turabasengeye ubagirire neza, turabasengeye ubagirire neza. Mpwemu yera be muri bo, mpwemu yera agendere muri bo, mpwemu yera bakoreshe. Nuko urakoze Mana, ubagirire neza, bagendeshwe na mpwemu yera, baririmbishwe na mpwemu yera, bakoreshwe na mpwemu yera. Mpwemu yera kubashoboza mu gukora. Umuntu wese Mwami umuhe kwikunkumura ububasha bw'umwijima. Yamara ubambike mpwemu yera, bambara mpwemu yera, bambara ukugororoka, bambara ukwera, bambara ugutungana, bambare mpwemu yera. Nuko urakoze, ubagirire neza, ubahereze mpwemu yera. Tubasengeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amina. Abagwaye bahagurukira aho bari, abagwaye bahagurukira aho bari.
mwami tuma nonaha inkomezi zamwemo umubatizo yo ubateze wese. Pierre asengera abagwaye. Uhoraho mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye Mana nziza y'ubuntu n'imbabazi. Ndagushimiye ko ari we witanze igorogota ku musaraba, umaze gucumitwa rya cumu mu rubavu, hava mu isoko ry'amazi n'amaraso. Amaraso adukiza ibyaha, amazi adukiza ingwara no kutweza. Nico gituma mwami twongeye guhamagara izina ryawe, ngongere ururuke n'ubushobozi bwawe, ukore ku muntu wese ahagaze ahantu, ukore ku muntu wese afukamye ahantu, abafise ingwara batahe bakubonye, abumva bafise ibisata muri bo ubakize bakire badakiriranye, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Ukuboko kwawe kubakoreko, ubushobozi bwawe bubabonekeko, ubagirire neza mwami. Dusengeye n'abandi bari muhira ku gisegure, n'abandi baryamye mu bitaro, abo turabasengeye mwami, ngo ubushobozi bwawe bubashikire, bugira ikimazi nka kwa kundi ijambo ryawe ryagira ikimazi muri Efeso. Yesu Kristo, uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kugira neza, kubw'izina ryawe ryera Yesu Kristo tubisabye, amen. Tugorore ibiganza byacu Imana yacu tuyishimire, tugorore ibiganza gutya tuyishimire. Imana yacu nihabwe icubahiro, Imana yacu nihabwe icubahiro. Tugorore ibiganza byacu tugire gutya tuvuge tuti Imana yacu nihabwe icubahiro.